ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo dutumbere Yesu Kristo wenyene. Haleluya, haleluya. Ngo niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusohoye. Jewe nimaze imisi ndiko ndumva amakuru nkumva ndababaye, nkavuga kubera ikabana b'Imana badasoma ijambo ry'Imana ngo bamenye kuri kw'ijambo, bamenye ko ijambo rivuga. Uyu munsi ngo bakabwira abantu ngo nibaze ngo bisonzeshe ngo gushika bapfuye niho bazobona ijuru. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nukuri umunezero kandi gusubira guhura namwe kuko biraryoshe kuganira amajambo y'Imana. Ariko imbere yo kudutangura reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza Data, uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza, uri umuvyeyi mwiza twitwararike mu buryo bwose, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko ntusiba kutugaburira mwami Imana imfungurwa z'uyu mubiri n'iz'umwuka. None ndabigushimiye muvyeyi mwiza, none ndakwinginze ngo n'ubu ijambo tugiye kuganira ndasabye mpwemu yera ngo urisige akanwa kanje ugasige, uhezagire na bene Data bose. Mpwemu yera ugendagende ushoboza abantu kumva no gutahura no gukunda ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'umuti, ijambo ry'Imana rirakomeza, ijambo ry'Imana ryubaka imitima y'abantu bakarema kuko baremeshwa naryo. None muvyeyi mwiza ndagushimiye kugiye gukora ibikomeye akakanya, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abandi bisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ijambo numva twoganira uyu munsi riravuga ngo twigane Yesu. Haleluya, tugere ikirenge mu ca Kristo. Ukuri uyu munsi iri kuraraba ibintu ko bimeze, abantu ko bameze, biragoye kugira icitegerezo wundi muntu, kandi n'ijambo ry'Imana ryabitubwira ngo aravumwe umuntu yizigiye umwana w'umuntu. Haleluya, ariko twigana umwami wacu. Haleluya, twigana umwami wacu, tukunda ijambo ry'Imana, niho tuzomenya uko yagenze, uko yakoze. Haleluya, niho umenye ijambo ry'Imana ico rivuga, hamarika gukomeza. Reka dusome mu Baheburayo igice ca 12, turasoma umurongo kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Haravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'amasinzi y'ivyabona bingana bityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingirako vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe imbere, twihanganye dutumbereye Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubwo umunezero yashize imbere yihanganiye musaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Urumvise uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tugerageze twiyambure kandi mu kwiyambura abantu b'Imana nta handi twiyamburira mu gusenga, twiyamburira mu ijambo, kuko agakiza ego warakakiriye, warizeye uwo mwami kandi by'ukuri yaragufuse mu gitabo cy'urupfu, yarakwanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko igituma ushobora kwiyambura, ukiyambura ya kameremere yawe wanduzwa na Satani, nuko icyambere uba mu ijambo ry'Imana. Haleluya, ukunda ijambo kuko ijambo niryo rikuremera igitangaza, niryo riguhindura. Haleluya, niryo rigutransforma. Abantu benshi umuntu arababona bakijijwe, barakijijwe, ariko waraba ingene bitwara, waraba kameremere yabo, waraba inyifato yabo n'ivyamwa bama, ugasanga biteye n'isoni. Ahandi naho ugasanga n'ijambo ry'Imana abantu barabamanipira uko bashaka, bakabakoresha ibyankwa n'Imana. Reka urumva ngo ubwa mbere ngo nuko natwe ko dukikijwe n'amasinzi y'ivyabona bingana bityo, twiyambure ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashize imbere, twihanganye. Urumva hari igipfungu, turabona abantu benshi. Usomye ngaha mu gice ca 11, ndagusabye uzogisome cyose, wumvirize bazokubwira intwari zo kwizera. Haleluya, intwari zo kwizera zizeye ijambo ry'Imana, barizera Imana ibashingira intahe. N'uyu munsi turabigira ko ngaha muri za Bibiliya zacu turabona abagabo nk'aba Enoke, turabona abagabo nk'aba Dawidi, turabona abagabo ba Aburahamu, turabona ba Daniyeli, hari abagabo bizeye, barizera Imana, baravuga ati twebwe
ntidutinya ko baduta mu bwobo bw'intama, ntidutinya ko baduta mu muriro. Ntibabitinye, ntibatinya kwicwa, n'intumwa ntizatinya kwicwa. Haleluya, kuko bizeye baravuga ati ibyo byose hari umwami yadusezeranije ubugingo budashira. Haleluya. Rero kugira ngo ushobore kwiyambura no gukomera nuko nawe uba muri iri jambo. Haleluya. Iri jambo niryo ridushoboza, iri jambo niryo ridushikana nyabagabo. Haleluya. Abagabo nyabagabo bo gushingira intaha Imana, na mpemu yera dufashe ko mpemu yera atarimwo iri jambo ntacyo ryo kumarira. Haleluya. Niho ushobora no kuritahura. Uyu munsi mpemu yera ni wari duhishurira, akaguhishurira ijambo ukumva riraryoshe, ukumva rireko riragusosera, ukumva rireko rirakuduza. Haleluya. Rero twizerira ijambo niryo rizotuma twiyambura ibyaturemereza byose, byadutuma tudashobora kugera ku rugezo Imana idushakamo. Haleluya. Ngo dutumbereye, wumvise, ngo dutumbereye Yesu wenyene. Haleluya. Ntivyavuze ngo utumbereye pasiteri wawe, oya. Ntivyatumye baravuga ngo utumbere evangeliste, ntivyatumye bavuga ngo utumbere uwari we wese. Haleluya. Bishop, doctor, sinzi n'amazina yose mushaka kubita. Sivyo Imana iri kwiravuga. Ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo dutumbere Yesu Kristo wenyene. Haleluya. Haleluya. Ngo niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusohoye, ngo yagusozereye. Ingenda kubwira niwe yizeye, arizera 100% kuko ngo ibyo ariko aracamo byose byari bikomeye, byari bigoye. Muribuka ko hageze n'igihe ari mu gashamba k'Igetsemani avuga ati je umutima urifuza kubacungura, ariko uyu mubiri urananiye. Umubiri waramunaniye ariko umutima ubishaka. Haleluya. Umutima ubishaka, ariko ngo abonye ishengero, abona wewe nanje. Haleluya. Aravuga ngo no, ndemeye kunywera kuri iki gikombe. Arizera avuga ati mbonye aba bantu, mbonye sinovirengagiza. Haleluya. Yemera kunywera ku gikombe kirura kugira ngo agucungure wewe nanje. Haleluya. Haleluya. Ngo niwe nyanduruko yo kwizera kandi yagusozereye, ngo ko kubwo umunezero yashizwe imbere. Urumva, ngo yabonye umunezero yashize imbere, ngo yihanganira umusaraba, abona ko isoni zawo ari ubusa, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Yarabonye ati aya mageragezwa ndiko ndacamo naye akanya gato, ariko imbere hari ibyiza. Haleluya. Imbere hari ibyiza, imbere hari umusaruro ukomeye. Yemera kunywera ku gikombe kirura. Nawe muntu w'Imana, emera ukinywereko, emera uhagarare, emera ukomere, ushika muvuge ngo ndihanganira ibi, ntabamanipira. Jewe nimaze imisi ndiko ndumva amakuru, nkumva ndababaye, nkavuga kubera ko abana b'Imana badasoma ijambo ry'Imana ngo bamenye kuri kw'ijambo, bamenye ko ijambo rivuga. Uyu munsi ngo bakabwira abantu ngo nibaze ngo bisonzeshe, ngo gushika bapfuye niho bazobona ijuru. Ivyo bintu babisomye he? Babisomye he? Ko Yesu Kristo yavuze ko azogaruka turiko turakora ibikorwa bisanzwe, nta kintu kizoba cyahindutse, nta kintu gikomeye kizoba cyabaye umunsi. Tuzokumba inzamba y'akabanga gusa ngo abapfuye bazuke, abakiriho ngo duhuriye mu kirere, ngo nawe n'ingabo zo mw'ijuru duhurireyo tuduge. Siko yavuze. Mugabo uyu munsi abana b'Imana bariko baronderera Imana mu mazi, bariko baronderera Imana mu mabuye, bariko baronderera Imana hatariho. Imana iri hose. Aha nicaye turi kumwe, aho wicaye muri kumwe, uri ku kazi muri kumwe, uri mwibaramara muri kumwe. Nta Imana itari, ariko ndeka kuja kubeshwa. Abandi bakababwira ngo nimuze tubuhagira ibikoshi, tugira ibi n'ibi, bakabakoresha amakosa. Ivyo byose ni kubera ni ukutagira ijambo ry'Imana rigwiriye muri mwebwe. Haleluya. Ngo icitegererezo dufise. Abandi nabo birigwa bunamira abapasiteri babo nk'Imana bakabasenga. Umviriza. Yohana ari ku kizinga Patmos, ngo yabonye umumarayika, ngo hamaje kumufukamira, amubwira ati sigaho reka kumfukamira. Urumva ati iyo gufukamirwa nimwe gusa. Uyu munsi abantu bagize abantu bigize ibigirwamana. Inge ndababwire, amashengero yuzuyemwe abasataniste, barabinjiranye, bigize abahanuzi, barizira ijambo ry'Imana, barabizi kudusumbya. Satana abaha imbaraga. Uyu munsi wewe udashoboye kugira ihishurirwa ngo urongogwe n'ijambo, urongogwe n'uyu mwami, nukuri na mpemu yera, ukuzimira kuroroshe muri iki gihe. Ariko muntu w'Imana ndagukangura ngo kanguka, va mwitiro. Haleluya. Va mwitiro.
ugende wisesere, haleluya, wironderere, haleluya, kuko ubuzimire buragwiriye muri iki gihe. Kandi ijambo ry'Imana ryarabitubwiye ngo mu gihe cy'iherezo ngo hazoza abahana abigira bavugishwa benshi. Ubu murabona ko atayindi ministeri kaze muri iki gihe. Ministeri kaze niyo ubuhanuzi. Kubera iki? Kubera bazi ko ariyo abantu bakunda. Satani yaramenye ko abantu bakunda ubuhanuzi, nico gituma uyu munsi ariko arazimiza benshi cyane. Kandi abo bose bazogwa mu mahonero kuko bizeye ibitari byo. Muntu w'Imana rero ntuzogwe mu mahonero, kandi dufise umwami yaducira inzira, yatweretse akarorero, dufise nibihamya, haleluya, n'abadushingira intahe ngaha muri Bibiliya. Turabona abahe, turabona abantu benshi ngaha. Nakubwiye ngo urasoma iki gitabo cy'Abaheburayo igice c'11, uraba abahizi bizeye, kandi abo n'Imana ntibari n'iri jambo nta niryo bari bafise, ntiryari bwandikwe, ariko barizeye Imana gusa kubera bayumvise, barayizera, bizera ibyo yavuze, kandi bagirirwa neza. Rero nawe ukaba ushaka kugirirwa neza, jya mu ijambo, hamusenga, Imana izokugirira neza. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kandi ndakunina haje. Uri mwiza kandi ugira neza. Imisi yose wamudukebura uko bukeye nuko bwije, kugira ngo ntitugwe mu mahonero. Mana ndasenze ngo mpemu w'Imana ugenderere abantu, imvura yikangura inyagira imitima y'abantu, kugira ngo bakangukire gusenga no kurondera mu nyonga hawe, kuko wowe ubwawe waruvugiye ko abawe uzobaziga muzobahisha. Rero uyu munsi benshi bawutera umugongo batabizi, bakagenda gusenga Imana zitarizo, ariko ndasenze ngo bakangure muvyeyi mwiza, kuko ari we ushoboye byose, kugira ngo Mana y'imbabazi abana bawe ntibagwe mu mahonero. Kandi warabiguze, wamenya amaraso, wemera gupfa kugira ngo ntihagere upfa rubi, ariko twese turaga ubugingo budashira. Ndagushimiye kandi ndakunina haje, icubahiro nishimwe bibi vyawe, nkabandi bisenze ndabyizeye kuvyumvise, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.